uno munsi twava tuvuga yuko hasa n'ahadutse ikibazo hagati ya Wema Entertainment na Alvera canke usa n'uvuga ngo Alvera ariko aracinyizwa ahubwo nimba bikunda ni revolte yiruke ikibazo nimba kiriyo ntavyonzi kuko je sindumwe muri bo urumva ariko mpagaze ku kantu numvise ibintu bibiri numvise ngo kuri gasatsi nyene uvuga bisa naho ashaka kuvuga ko ari bo bamuguriye imodoka ihibambewe sibo bayimuhaye akandi kantu nuko umwaka ugiye guhera ibiri muri ya kontra batavyubahirije urumva bivuze ngo bari kumuzingamika ijya modoka ndakubwire gushika ni isaha ntiraheza kurihwa kamera yaragurishijwe ivyo vyose byabaye Wema Entertainment iri kugira ngo kamera ya Alvera irindwi igurishwa n'amafaranga gushika ino saka ataraheza kurihwa bivuze ngo ni Alvera nyene yipambaniye ku giti ciwe imodoka arayigura wewe era ndaguhaye mwaka ukurikira Wema ugasubira kuyumva Wema ariko Wema ihagaze neza wa mugabo neza gute ntabwo nshaka iki Wema yatanguye irimwe abaririmbyi bane barandiri promoter bari hajya bafise abaririmbyi ni ba Kidikaju ni bande Kidi Ngabirano yarirukanywe Kidi Ngabirano yani we yirukanywe kera yani urumva hanyuma Rinoji ni wagisi akiriyo Rinoji ari hagaze neza bamukoreye amahita hanyuma haje nande ni hajya baci bavuga ngo baci basinyisha Alvera na wa mujango ritwa gute hariya wa mu gospel Elize urumva mwanda ribona yitwa Elize urumva none ujya vyankiye Alvera kweri nkujya ayoza kureklamiki reka nkwereke umubavu ya Alvera video yatwaye amafaranga hafi miliyoni 5 mu gihe yakorewe muri arena barisha amafaranga 700 by'ikibanza uri kurumva one shoot one take urabona ni live urumva amafaranga 700 by'ikibanza hakorana kamera imwe ya Brian Smith urumva iyindi kamera yakoze ni imwe ya Alvera itari bwagurishwe nawe nyene niho yari irifata izo miliyoni rero zagiye bivuze ngabo muri cya staff ahubwo rero nini yataba hajya Alvera baranagiye ndakubesha sinzi abantu baruze Wema umugore atanga amafaranga menshi ariko ntarafatisha mu gihe Alvera muhimbare yamumenye akora clip tuja kuri tele dukora nka clip y'ibihumbi 100 nukuvuga yamumenye Alvera amaze gushininga ujya mugore yashaka kuba umusare biciye muri Alvera umusare kuberi nukuvuga yarazi ngo gusinyisha Alvera biramuzamura imuhizina wewe nukuvuga bagende baruko urumva bitwa baririmbyi kazi bakomeye bo mu Burundi kubera ko nawe nyene aririmba mugaba Alvera nawe yagumye shininga wenyine atumuka urumva kwa kuntu Alvera we atashatse ko bamuhindurira tere nukuvuga kuntu bashaka kumukorera ibintu byo mu Rwanda kavyanka nabagaje baje gukora ivyo mu Rwanda bigasha ifroping ivyo bigashininga urumva ya vision yiwe ibiraswase hacazama akantu ko gufuha ubwo nyene bacigwana rindira nari nacibagiye diko nari nacibagiye bamwivye page reka meze bande ijya page yagiriye mu maboko y'umugabo wa Wema ntiyaheruka ino Entertainment. Yeah man. Here we go. This is another day, another reaction. One opportunity to tomorrow possibilities. They come in the Korea on the son of God, Dr. Flow, aka Diko. You can call me also Mr. The ambassador for sure. Inoni Diko Entertainment ni muri kakazi ka buri munsi twenyegeza entertainment tugakora ibikorwa byubaka ari nako tuyaga n'abana bariya mu mihingo itandukanye. Ku wundi munsi nakira the analyst Eva yitwa Nyama Pro. Yes ashimwe musaza. Nahimbazwe cyane. Sinzi mpamvu ndakubonye nkumva nuko adukangana natwenga kabisa. Sinzi mpamvu kaba kanantwengeje. Tutabeshe nk'umukirisu nubwo waguye. Uheruka mu ngoro y'Imana mu mwaka wa kanga. Cyaraheze nk'ingwizi 3. Indwi. Kare. Kubera. Babona bengo herukayo nko ku Noheli yo mu nko muri 2000
oya nagemba ngo 2008 we wari ucavura kweli je ndagenda kenshi gusenga oya umusigiti katolike hey oya je ndi umukiristo utamba igisirimba naho bijya je ntavyo ngiye oya je nemera Imana gusa none wemera Imana ntiwatamba igisirimba nagire nzobwire mimi aguhitana umunsi umwe mujana bashari ijana ni mama umwami kazi w'ibisirimba muri indasi sawa apotre we Ndiba zonyesha kwe Aramuntu yigaze kunga ati nka nyama ati twamubona ari kararimba niba ati nyama umunsi umwe tuzoririmba na gakorasi none amajini canke amademoni bo hava batera bino bintu canke tubirukana twanze twabyinira igisirimba biruka iyo mpano ntayo mfise kabisa ngo abadayimoni hari impano zibiri je ntafise kuririmba no gutamba oya izo nazo mfise oya canke hari abantu bageze gutamba gospel bibagora mu gasanga ari karanyerera nk'amapiano canke tambere nk'ivya ba Michael Jackson oya ivyo je ntavyo nakuriyemo ibintu byose biba bigabuye so umeze gute rero ku rundi ruhande eba ni bien ndakubona ko kumubitafu wirira ku biraya abandi barabibuze yega wa Jojo babisereva navuze ibiraya hajya Jojo n'umuserveri umuserveri yega Jojo ashobora kutaba me femine ya servere ninde uheruka kwishuri ni serveze canke ni servante serveze ni serveze ashobora kutaba umuserveze ku bantu bose canke muri restaurant ariko yegeze iwawe agasereva ariko buri muntu wese n'umuserveri wa nyirawe bivuze ko Jojo uremera n'umuserveze wawe tubandanye ikiganiro wa muntu iryo zina turi hehe tubandanye ikiganiro kabisa bora n'ubwa mbere numvise urivuze ariko hari uburyo ukavuganye n'ugakwa kugapronounce kabisa ti Jojo bamwe mu mazina ukunda nyamvugisha ukurega ari bari bisanzwe man nakubwiye tubandanye ikiganiro ivyo kugi Jojo tubihe tuzozihekenya uwundi munsi so ni nyama pro mba nakire kabisa ni nuko tuba twinjiye ariko je sinshobora gutera intambwe wa mugabo we nubwo numvise gusengwa wowe utabiheruka ariko gusaba imbabazi biracari muri wewe nk'umukiriso ubanza usabira ikigongo abantu wabeshe nkuko bagiye babinsaba hama tubandanye nabeshe nde jewe nabeshe nde none nabeshe ne namubeshe iki uhorura ibiganiro dukorana abantu barambwiye bati uno mungu twara tumukunda amanarize yiwe ariko niba bizoshika kongera ukamwakira adusaba imbabazi yaduhenze ko Chris and Nera bagire bakore mariage none twasanze ari filme yigendera ariko banambwiye tuzubakeze baduhaye filme nziza kabisa nabivuge ntaravyibagiye ivyo rero akuko nyine uhereje ko karahagije ariko ako natanguriye ko nako ntitukirengagiza ukirengagiza canke ureka ico ndico nuko ivyo nababwiye nabemereye ibimenyetso kandi nabibahaye nimba vyarababesheje nababeshe babeshwe n'ibimenyetso none ibimenyetso byababeshe gute sawa none ntibafise abana arise bari hano hanze benshi niba bafise ko batabibagiriyemo ngo babikurikirane ako nyene abahungu bari he mugagihe ko twarakoranye aravuga ibintu none yakoze iki ahubwo namenye inkuru y'undi mwana arisa ataraje habona yambwiye ati mugaye ivyo mwana ariza vyose nyama hari ikintu akibarenze ko tashobora kuba afise irindi jisha arabisha abandi bataragira ati nta misi heze ibintu byaranaheze babonye amafoto yuko harimo ngo amasharijere amakamera yerera inyuma n'iki kurajya ama save the date ariko ngo ntibigeze babibona ivyo vyabonye nde yaba wewe shawa ariko ba wabibonye yarabivuze nukuvuga wabibonye niba atabivuze nta kintu bikimaze ariko byarimo kuri ari amafoto kandi kandi nabishizemo nabiteguye oya kugira ngo ndabereke ko babantu mwita abana Alisa atacho Maria ahubwo ari abantu b'umunwa gusa ifoto zasohotse harimo amasharijeri y'amatara hasi voilà yarari hasi kuyasubizemo bayarabe nayabonye harimo amasharijeri y'amatara hasi ifoto za save the date aka video twasohoye kaka video wa posting wacisha mu biganiro karimo amwe wa muhunga ariko aravuga ngo bari ama brochette nkaje ndagasohora bari kwarura bagira amabife urumva iyo video nasohoye urabe neza mukahemaje kambere gatangura hajya kunani kuri piscine inyuma harimo itara rya bleu
ucumbwira ahantu iryo tara sitiri hotel rakamatara ya bleu hagwitekene no kubera ki batigeze kandi iryo tara ntaryo bokwatsa muri mu mahoteli ari VIP oya ni gake no banabonye itara bivuze ngo rero nitwe twari twaritaye kandi mu mafoto n'amavideo byasohotse birimwe babana rise bari n'abana nyene baraho bo kurenza umunwa bibaza ngo baravyitwa ha kubikorera ubigiro wabigize ubibona tire kuba testing bagiye ko bose barimo none urabe ikiganiro twakoze turi mugiye kuraba kwa nera ngo ngiye kubereka mu cumba kwa muhira kwa Chris tucinjira tugeze hajya ku muryango kubereka ibirato man tucinjira tugeze hajya ku muryango urabe wowe nyene ushaka intu kibasubirizemo hajya ku muryango tucinjira turi mwagiye koridor tugira twinjira yego twinjira usubizemo ijya video hajya nyene kujya ntango amajwi ya ordinary rimwe kubera iki ordinary yumvikanye atabonetse muri video mu bantu bari bahari ko atabonetse bamuhungura akabigira kabizi yerega je nuko atari byo njejwe nariko bana babibonye Jesse niga ninjirira abantu Jesse mu analyst kugira nze kuvangwa no masharijere mwayabonye ano matara ya Bray adakenewe mwayabonye turiko turinjira mwumvise ijwi ryanera aba bahungu ba mugani basubire ku kivi aba bantu rero babandanye ba directinga kwanaliza bakora ibindi byo kwanaliza nyene bagende bavyige hamadoze barabimenye sinababwira ngo babihebe bagende bavyige bazoze barabimenye apana kubona ifoto baraba ingidi n'impuzu abantu bambaye n'ibirato aho kuraba ibikenewe nukuvuga kugaruba nimba ndakumva umwana aritse dufise muri cinema aracari umwe the one on the only Nyama Pro himself niyivuga baramuvuga kweri bose mwenyewe niyo navuga bari kuvuga iki nakajya kanya bavuze ngo urumva ngo filime ngo ni ya jirani wahe niso ko filime yari ya Ornera yagiye kwa jirani he jirani ndugu ariko nibyo byose uvuze aba analyse basamara bareka ntibibuza yuko nimba hari abantu wabwiye ngo hagira habe mariage ntibe ko basaba imbabazi nico navuze ati tubanze twitature n'abantu hanyuma twiterera intambwe nta muntu je nzosaba imbabazi ko nta mufana je ndondera hano je nabikoze ndi mu kazi kandi byarakunze ivyo byaraheze je nta muntu ndakwinginga ngo nari ngo mbabarira ngo ibiki ariko abafanura bafise no gwa butabarondera bavuga ati dukeneye kumva kuri kuva kwa Nyama none uco bihindukiza gute none ukuri sinakubahaye kunini ukundi kuri bakeneye nukuwe kandi nabahaye video abo bitabana lise ngo duhanganye ndababakura kwizuba riva kuko nabana nta kazi babakoreye kandi ibyo kwanaliza byari bihari mu mafoto n'amavideo nabahaye urumva bivuze ngo rero ico nashaka kubereka narakiberetse urumva icambere kwari gupromotinga filme ikigira kabiri kwari kubereka ko bajya abantu bitabana liste atari byo bari byo ahubwo baba bashaka kuyivuga kumbe niyo target nyamukuru wari ufite mugani baza yuko no kugira filime izigira inguvirabwe birimwo ariyo mpamvu yamaze no gukoma abantu bavuga bati filime imeze neza nubwo inkuru batari kuyikosora irikirarabwa nibaza ko niyo target none nyene warigeze ko ngumera yihagarare nico gituma nahereye ku kantu go promotinga filime save the date rero uri kurayiraba nakano kantu tukagaruke ko umuhinga umuntu hereka arayibona ubugimeze mu kibuga ubona ari filime iratanga ihe impact nk'umusaruro wari uyiteze ko muri ko murawubona cyane kubera ko twayipostinze kuri channel ya Ornera amaze umwaka wose adapostinga birumvikana rero kugira ngo uze gushira ko video wagomba kuyicira inzira kwanza yego kandi iyo nzira twarayicira yironka uyu munsi igeze mu 2054 urumva ivyo rero urumva ni target twaramaze kuyachivinga ivyo byararenganye akajanye n'abasinayase bagiye bavuga bati ibintu turabiteye ivyatsi uwitwa Chris kwatakana na Big umunsi ngo don't call him urunyuzi ni Big canke Noraske wajwa irya fenomene wayakire gute ko nabonye n'abafana barabaye nk'abaguma batakana inbox umusinayase ateye ivyatsi bintu avuze ati bino bintu sivyi umusinayase uvuga ninde Noraske n'umusinayase wahe ibyo umusinayase ntarimo wahe none ntibafise urugo Noraske yarongoye umusinayase yitwa urugo bariko barakora hewe nayirimwo none arimwo yiswe umusinayase kubera iki filime mici ugira umusinayase bivuze ngo nkabigira yari karavuga iyo bivuga Amede hajya byari kuba twari kwicara tukavyumvikana tukavuga ati oyo muntu ibintu avuze urumva birashobora kuba byumvikana gatowe mugabo ujya ni nk'umwana nyene yari kararavuta umwana sha ahetse truafa ahetse truafa bariko barasinyisha abantu n'abandi buguruza ama agence ahetse truafa igihe yatangura yari ahari kwiga cano niyo yakererewe ndahaze
bavuga wowe wibananirize abantu tuharenge twihuta nagize ubwoba cyane mu ijoro ryaheze mbonye amajambo wanditse kuri Wema Entertainment bintera kwibaza ati Wema ibibazo bishobora kuba bihari bikomeye ariko kandi ndanagirira ubwoba umuntu yitwa Alvella Muhimbare uno munsi bariko barakorana umwanalise mwiza agenda ingingo ku yindi umbabarire mbanze somera abantu bino bintu wanditse wanditse ngo Wema Entertainment ubwo igihe muduhamagara muduhimvya imiceri ivyo mwemeye mwoba muvyibuka canke mwibaza ko twari twaborewe tutavyibuka ifuhe ubujyajya ubwibone nibindi birimwo ngaho mwibaza ko tutabizi ndabizeye kandi ukuri ndabaziye kandi ukuri nzovuga I'm sorry wanditse ngo ndabaziye kandi ukuri nzokuvuga bibaye ngombwa nshiremwe n'ibimenyetso gusa dossier yiyi ngendeshwa yo muyihoze kuko namwe ntimuzi iyo yazananye ucushira ko ifoto ya Alvella Muhimbare afise ino Silver Award inyuma yiwe hari imodoka iri mu bwoko iyi ni TI ninde ni action ibi bintu birateye ubwoba ngo Wema Entertainment ubwigiye muduhamagara mukiduhimvya imiceri ibyo mwemeye mwoba muvyibuka sinzi nimba twoduga etape par etape kugira bino bintu abantu bamenye umuco kuko abantu benshi bavuze ati none nyama bino bintu azanye nibiki twe tubona Alvella ameze neza mbanze ndanamukeze Alvella Muhimbara abaherutse kwa achieving ibintu bikomeye cyane nimba ndavyibuka yakwije 1 million ku ndirimbo arutse koronka Silver Award agura ni imodoka y'umutonore ibintu bitarakorwa n'abantu benshi hano muri industry sita abantu bakora cinema bakongera bakanaririmba nkundire tubanze tumukeze bino bintu akaba abigeze kuno munsi abifashijwemo n'umuryango wagutse uri kwerekana n'inguvu nyinshi wa Wema Entertainment uburyo batanga ubivuga usa nuvuga ko menga Wema Entertainment hari ibintu yoba bitashikije canke itari kirakora mu gihe Alvella ari karagera kuri byinshi cyane atigeza nagerako ibi bintu bibwira gute abantu ikintu cambere no kubwira nuko Wema jewe sindumwe muri yo muri Wema Entertainment sindi yo je ntibananzi sindi mwene wabo urumva mugabo ujya musi wa musi babasinyisha niho wari uri genda kwibuka menga nari none Alvella hari nari kureka kuhaba gute voilà ntagomba kuhaba je sindumwe muri bo ivyo bakora byose ntavyo mbanzi urumva sindumwe muri bo ntibabangi n'umunyamuryango oya je sindi mwene wabo urumva yaba na Alvella ibintu byose akorera hariya cyangwa ivyo bakorana hariya singo ntaza kubimbwira ngo bagize ngo bashaka kubwira ibice ngo duplaninga gukora ibi urumva mugabo Antrete naguciremwe Alvella numwe mu bantu kiretse byo uno munsi byarahindutse nimwe mu bantu bawe bahagufi kano kantu nako tukibuke yego kiretse byo muri Wema tabikuganiriza ivyo urumva ni vy'akazi kabo baraje baramutora baramutwara ivyo ni bisanzwe nta muntu numwe atazi Alvella wo muri 2022 nta muntu umwe atazi Alvella Muhimbare wo muri 2021 uwo baramuzi yarakoze amahiti kiriya gihe nta muntu umwe atazi Alvella Muhimbare wa 2020 akora ishimwe n'umutima yishimira urumva ishimwe n'indirimbo yiwe ya mbere yakoze avuga ngo ndayikoze tuzoyitware muhira baze bariyumvirira umuziki gusa tibatoya abandi nababwiye yararirimbye niyo target yari afise mugabo amaze kuyikora birakunda yaraje bahiti cyane ndirimba Alvella Muhimbare mu nyuma vyarajaho akorana filime yiwe ya mbere yitwa Umwanya umwanya voilà nagira ndakubwire nti buri ico gihe cyose Alvella Muhimbare yari muto cyane ku buryo ivyo bintu atari kuvyishoboza kiriya gihe voilà bivuze ngo yarafise team inyuma hari team y'abantu yari iri inyuma ihasoringa baryamana amajoro bararana amajoro imvura ibanyagirana izuba ribakubitana ivyondo bibazo abo bantu rero Wema Entertainment maze kumubona amaze gushininga akoze indirimbo yitwa nimba ndavyibuka yaramaze gukora ubwo sigikora baba bari kumwe na Pin Page ya mbere bakoranye na Pin Page bakoreye sinibuka ingene yitwa bayikoreye aha muri ville urumva hanyuma acakora projet yitwa iyi nyene iyimuzi bakoranye na Page iyimuzi cyane umubavu ayikoze itarahera Wema Entertainment biramubonye ibiradodo imaze kudodora rero ikibandanya projet yari imaze gutangura y'umubavu kugeza n'igihe haje ibintu byo kuvuga ngo bashaka kuza kuyimasteringa mu Rwanda
izo nkuru narazumva kiriya barabitwara ku masteringa mu Rwanda bayaka mu producer wa wundi wa Ruvera Muhimbare wa kera Cizo urumva barayimwaka ngo dufise aba producer babo bo mu Rwanda sinzi abantu baroze wema urumva ngo dufise aba producer bakomeye bo mu Rwanda zana iyo ndirimbo bagende kuyimasteringa bashiyemo n'amajwi indirimbo yari yakoze beat yaho bari banakoze n'amajwi bashizemo na backing zose zirimo indirimbo baragenda baratobanga Ruvera Muhimbare nk'umuntu afise 6e essence aravuga ati iyi ndirimbo nayo nosohora urumva come on man avuga ati indirimbo jewe ntayo nosohora ahubwo mu mpere z'ige Cizo yakoze numva ariyo nziza kurusha iyo mu nkuriye mu Rwanda abayiteye akagere amaze kuyanka indirimbo irasohoka abantu barayikunda kandi naje ntazi umuziki warumvise ko ikoze narumvise ko iyo ndirimbo batobanze oya iyo bagiye hariya mu Rwanda ngo bagiye gukora nukuri ko Imana yesora Ruvera Muhimbare yaraduze yasubiye iwabo mu Ruyigi mu Kinyinya urumva none ko bavuga ngo bishira ngo producer babahinga hariya byagenze gutya usanga itarenze ku Kanyaru mbega ko bitabahinga uyu munsi Wema ari mu bantu b'abaririmbyi ba mbere mu Burundi ashobora gukora indirimbo akayitinga ku $3,300 kuko nibona video ziwe zikorerwa mu Rwanda kandi mu Rwanda nta kijama uzura umunyamahanga kandi namanya na backing imenga ni Nyarwanda zose ni Nyarwanda voice ibi yafashe ziyandire zose ni Nyarwanda bivuze ngo indirimbo ari mu producer wo mu Rwanda uwo mu producer kironderera backing hamamaze kurondera backing Wema bagakora video wanashaka no mu Rwanda atanahageze oya ntaza urumva ivyo bintu ukuntu bikozwe amafaranga ntaza urumva ukuntu bikozwe amafaranga cyangwa video zibe zose usanga babakomeje b'abanyarwanda ego bajamo kubuntu wapi ntibajamo kubuntu abaha amafaranga ashobora gukora indirimbo igatwara miliyoni 10 z'amarundi amadolari nk'ibihumbi 3 uri kurumva mugabo nukuvuga yaramaze kubona ko isoko giwe riri mu Rwanda urumva donc ko ariho bamuha produit nziza urumva ariko izo produit zose amaze gukorera hariya mbwira indirimbo nimwe ya Wemuzi ndayizi iyi nani yuzi n'izina musirikare wa Kristo yitwa gute urugamba tugwana sugumubiri urayizi yitwa urugamba ntayuzi bivuze ngo ujya mugora atanga amafaranga menshi ariko ntarafatisha mu gihe Ruvera Muhimbare yamumenye akora clip tuza kurikira dukora nka clip y'100 Ruvera yasohora y'100 kubera kuko yari yifitiye kamera clip nazo ziraki ibyo mwamuvise yari yifitiye kamera kandi natwe yaradufise urumva bivuze ngo ibyo 100 byaje kwideplace no kuja kujya gusa aka kantu mbanze ndagasavinga no kuvuga yasanze Ruvera asanzwe akora audio na video byose akabikora byose no kuvuga yamumenye Ruvera amaze gushininga urumva ashinza kuza kora akantu navuze ngo ifuhe karimo ngaho no kuvuga ngo maze sinagaruka ku bintu biriko biravugwa hariya ndiko ndabumvisha ndiko ndabumvisha uburyo bajya abantu bagomba kwigira abakozi b'Imana kandi atari bo reka Wema n'umukozi w'Imana arakijijwe uravye abantu bakira hariya uravye umwanya afata wo gusenga abapfumu se ntibabakiye indirimbo uravye abapfumu abantu bakiye nabakozi b'Imana nabo ntiduhagarare ku bantu sha urumva abapfumu baratondesha urumva rero bo ashobora kuba ari umukozi w'Imana urumva ariko sinzi temu y'office hariya ukuntu imeze nuko borganiza ibintu byabo ariko mbabarire gato hari ibintu numva dusimvye no havasanga navyibagiwe Ruvera wari kuravuga rero banze twibukanye kano kantu bijya byose yaragezeko nta Silver Award yari bwatware nta ndirimbo ifise umuliyoni yari bwigeragira Ruvera Muhimbare nta modoka yari bwigere atunga ibyo bintu bitatu shaka banze nkwibutse hagarara ngaho nyene Ruvera Muhimbare yagiye muri Wema YouTube channel yiwe iriko abantu 74 subscribers urumva urugendo yarasigaje kugira ngo aronke Silver Award gwangana gute uwo muntu hoba hari wowe wumva hari niki ariko uwo mukorera ngo uzumubwire ngo nije nagushikanye kuri Silver Award ushobora kumushikana aho unyarutse voilà nico yihuse ibihumbi 20 nabingahe bigiye ko byose ariko niwo cuvuga ngo iyo utambona nivyari gukunda urumva ico twakivuyeko Silver Award iyo siyo bamuhaye niyo yarondeye urumva ikigira kabiri kwije umuliyoni indirimbo kwije umuliyoni iyo kuvuga video nibo ico nico kintu bamuhaye urumva uti bakimuhaye gute nukuvuga
hari habuze cya kintu cyo kuvuga ngo Alvera Muhimbare arafise umuntu amwitaho urumva arafise umuntu amumenya buri kintu cyose arafise iki umuntu amukorera za video za Israel Mbonyi urumva uriya gwego amukorera video nziza urumva kuko yatemo y'abantu nakubwira bari bafise aho bageza urumva mugabo Wema iza iramukorera video nziza okay yarakeneye umuntu amukura ahantu yahora aba akaja kuba ahantu heza nk'umustar na cyane ivyo Wema ntiyabikoze Wema yarabikoze okay nukuvuga ngo bamuhaye ibyo ashaka kuruta ivyo akeneye come on kandi siniko ndagatahura bamuhaye ibyo ashaka kuruta ivyo akeneye bijya none se ibyo yarakeneye ibyo bamuhaye ibi ubu yataronka imodoka yacapfa nuko bari kuvuga ngo nibo bayimuhaye nawe sindayigerako imodoka bamwimura bamutwara hariya mucarama inzu y'abamuntu yibana n'abatoyi biwe urazi ingene ingana ntibize niba bitatu na saro yari yabuze hajya ariko ishobora kuba itara ahantu heza ishobora kuba hari ahantu umuntu haba ugasanga rimwe na rimwe menga aho muteri sona ari umustar tubivuga uko biri okay uwo muntu ashaka guhindura ubuzima ukaja kuba ha hantu n'umushitsi yo kuruka indege ukamwakirira akagoma abona yuko femi yawe imeze neza abaguhinduriye ubuzima sawa nshaka tubanze kwemera imvuga iri hano hanze ivuga ati WEMA Entertainment yarahinduriye ubuzima Alvera Muhimbare ivyo tuvyemeranye bara muri iyi nzu nziza baramukoreye video nziza zigera kuri zibiri ego ni umubavu ya misi vala urumva zonzo video zibiri bamukoreye kandi nziza kabisa urumva yitwa ndakwibuza ni zitatu ni umubavu ndakwibutse na ya misi vala urumva ivyo barabimuhaye kandi babishimirwe baramufashije kabisa urumva tuze ku modoka rero ntango yakumva utuntu tuva hariya ngo bamuguriye imodoka nziza nanabikunze mbonye Alvera ya postinze yerekana contact mbona umwana w'umukobwa ari imbere y'imodoka yera ndakunda na kara yera ati hana WEMA Entertainment respect zijya rero Alvera Muhimbare arafise nizo izijya ndoto yarazifise zo kugura imodoka kandi yera urumva bivuze ngo yari imwe mu ndoto ziwe yagomba gupostinga kandi nk'umustar ni sawa naco bitwaye urumva ariko akantu ko kuvuga ngo ni muri Wema bayimuhaye aho kantu sinzwe no kukumva ijya modoka so WEMA Entertainment yayimuhaye nimbona umuntu aje ngaha bivugana na facture y'imodoka n'abakomisiyoneri ndabazana ndakurahi bayirondera Alvera canke WEMA yatumye ati ni mutonde imodoka WEMA arabizi niyo yavuye ijya modoka so WEMA Entertainment yayiguze kama wanje bareke kwibeshera ariko narabonye ujya mu mama yapostinze amukeza avuga ati yasa nuvuga yuko ati nta yanditse gute sinibuka status mugabo yabivuze nkuko wavuga ngo naco tutazobageza ko canke naho tutazogera kumwe na WEMA Entertainment iyo satire mushingira nta iterambere iyo satire mukobwa iyo satire rero nirikira namukwegera niki yatuma ariko ndamuvuga yamugejeje kuki imodoka ni wayimuhaye nukuvuga ubu twicaye tuzi ko modoka I'm sorry atari WEMA Entertainment yayiguriye umukobwa wabo niwe yayiguriye mu mahera yiwe na ya kamera twahora dukoresha yaranayigurishije kugira gurya modoka Alvera hama nabo bagaca baza ngo ofite ngo twamugura imodoka iyi fagitire kwero uzoyironka kuko je mba numva bino bintu umviriza bisa nuko nanje ni mu bantu ba mbere batangaye kuko abantu bose barazi yuko bijya bikorwa ari WEMA Entertainment yabikoze kwa kuntu bavuga ati umuntu n'umwana wacu hamwe Alvera afise byinshi yo kwifasha afise byinshi yo kwigurira mugabo kwa kuntu umuntu abana ati nkeka namubonanye n'ikirato ciza tuvuga ati ni WEMA Entertainment yakiguze Alvera Muhimbare isi yose irabonye ngo yahawe imodoka none uri kuravuga yuko ari we yayiguriye reka nkubwire banse gukora ivyo bamwemereye biri mu ajya makontra urumva none muri kontra harimo ko bazomuha imodoka muri kontra nubwo batayitubwiye neza kiriya gihe nta vy'imodoka birimo nta vyari birimo harimo ngo bazomuha inzu ngo bazomupangira ibintu by'inzu naravyumva ariko narumva ngo ibintu nimba by'indirimbo zingahe amakora nukuvuga ijya kontra yavuga kumukorera indirimbo 6 mu mwaka ku mwaka harimo na collabo imwe y'inyamahanga umwaka kuheze ntibamaze kumukorera 3 nico nagire mvuga ko mengo umwaka uri kubise
ni zitatu zimaze kuba zitatu yakora boye nyamahanga iri ahubwo nyene numva amakuru ngo agira korane na Mbonyi canke Vestine na Dorcas byahereye he ayo namakuru nyene WEMA Entertainment jamifisa amafaranga barayafise 5,000 bakishura Israel Mbonyi kugira ko rapiboneke barayafise zina vyanse ariko bareke kwibeshira ngo bamukore ivyo batakoze we ahandi tuvuga ngo ngo ivyo mwemeye mwoba muvyibuka hari ivyo bemeye batarashitse none ndirimbo 6 bemeye zirihe ku mwaka uheze wana mandanije uravuga ngo canke mwibaza ko twari twaborewe wavuze ku kintu citwa ifuhe ubujyaja ubwibone ibi navyo bibafata gute wowe fuhira gute umuntu uri kurafasha umuntu yitwa umukobwa wiwe reka ndakubwire ngo nta muntu numwe azo guha amafaranga canke ngo agufashe ikintu atanyunga gufiseko kiretse nyoko uri kurumva kiretse nyoko ni wazo gukora ivyo bintu bivuze ngo wabikorera wese afise ikintu ashaka guprofitako urumva iyo niyo situbamwe niko imeze bisigura yuko ivyo byose baba babimukora canke babimukore kugira ba mu profit urya mugore yashaka kuba umusare biciye muri Alvera umusare kubera iki nukuvuga yarazi ngo gusinyisha Alvera biramuzamura imuha izina wewe nukuvuga bagende baruko urumva bitwa baririmbyi kazi bakomeye bo mu Burundi kubera ko nawe nyene aririmba mugaba Alvera nawe yagumye shininga wenyine atumuka urumva kwa kuntu Alvera we atashatse ko bamuhindurira tere nukuvuga kuntu bashaka kumukorera ibintu vya mu Rwanda kavyanga nabo bagaca baje gukora ivyo mu Rwanda bigasha ifroping ivyo bigashininga urumva ya vision yiwe ibiraswase hacazama akantu ko gufuha bagatangura kuvuga ko bamuhaye kwibeshera ngo baramuhaye ivyo bamuhaye bagatangura kubona ko ivyo yafise byose ari ivyo bamuhaye kugira abantu bumve yuko aribo bamuvyibuhishe mugabe Jack anuvuze ko kuvuga ngo kumbere nawe yashaka ngo badugane bazamukane ahubwo twava tuvuga ko basi umuntu bariko barafasha bashaka yuko WEMA Entertainment iduga igisata ca gospel kikaja hejuru kugira kigira ahantu kivuye naho kigeze ibikorwa vyabo bigere kure mugaje sinebaza yuko uno mu mama WEMA yoba afise inyota yo kuduga hamwe yoja mwihiganwa no ari karashaka kuduza nyama iyo biza kwitwa ubufasha WEMA yari kuba ataririmba agahagarika kuririmba wewe babu bagahanga amaso Alvera muhimba nimba koko yari yumva yo mukunda yari yumva amufitiye ashaka ko ubwo butumwa bw'Imana umwana buvuga ahaze akabuvuga yagiye n'imodoka imvura itamunyagiye urumva we yari kwicara akarondera gatoro ko guhereza umukobwa akagenda akavuga ubwo butumwa bwiza apana nawe gucagenda wagiye kubuvuga nawe ntaje mu kibuga umukobwa we ari karakinira ariko mise nibaza kandi byari kumuhereza respect kurusha kuba ari kararirimba baririmba bose urazi impamvu ico ntocemera vyihuse WEMA inguvu afise hamwe na label yiwe WEMA Entertainment yaba yarafise inyota uko kuntu uri kurabivuga ntaba maze gukorana collab na Alvera Muhimbara yoyimwima ko atakorabo barakorana bari hindege kuva hano no muri Australia yasanzwe ari coding ari hariya wari kurabivuga mu Rwanda ararungika amamano za makopi bagashiramwe bakagira simpaka ngwaze ko batarakorana featuring kugeza nuno munsi yoba yarayisabye canke barayimwe iyo proposition bibaza ko itahabaye yoba yarahabaye niki cyo kubwira ko itahabaye canke bibaza nimba yarahabaye bibaza ko Alvera ataburenganzira afise bwo kuyanga yo kwanga kuririmba WEMA ya Gawazoyira ke mu mama afise hit afise indirimbo ya hit ya reka kumubesha nabonye cyari ari kumwe na David ntashobora kwicarana n'umuntu atazi kuririmba binavuga yuko David uvuga nuwahe David uyu muririmbi wo mu Burundi asigaye aba muri Australia bashobora no gusohora akora abo mwanya n'umwana none David yo akora abo umuntu atazi kuririmba ku mafaranga yiwe mugabo ku mafaranga yiwe nabonye yo featuring ndakurahi ku mafaranga yiwe yo mukoresha kandi bigakunda no kuvuga rero nimba niko ndakumva uno munsi twafata tuvuga yuko hasa na hadutse ikibazo hagati ya WEMA Entertainment na Alvera cange usa n'uvuga ngo Alvera ari karacinyizwa ahubwo nimba bikunda ni revolte yiruke ikibazo nimba kiriyo ntavyonzi kuko je sindi umwe muri bo urumva
ariko mpagaze ku kantu numvise ibintu bibiri numvise ngo kuri ya satsi nyene uvuga bisa naho ashaka kuvuga ko ari bo bamuguriye imodoka ihibambewe sibo bayimuhaye akandi kantu nuko umwaka ugiye guhera ibiri muri ya kontra batavyubahirije urumva bivuze ngo bari kumuzingamika abantu badufashe muri comment umugani wawe barabe Alvella wijya myaka wavuze na Alvella uno munsi ariko arazingama canga ariko aratera imbere badufashe hanyuma ikindi kintu nyama umuntu ashobora kutaguha imodoka mu buryo bwo kuguha mu ntoki ko ntacyo ngo akira ariko akakuremera ibitumu yironka ubwo Alvella nubwo yariguriye ijya modoka ntiyayikuye mu ma opportunities ariko arahabwa na WEMA opportunities yaba yaronse hehe ijya modoka ndakubwire gushika niyisaha ntiraheza kurihwa kamera yaragurishijwe ivyo vyose byabaye WEMA Entertainment iri kugira ngo kamera ya Alvella irindwi igurishwa n'amafaranga gushika ino saka ataraheza kurihwa bivuze ngo ni Alvella nyene yipambaniye ku giti ciwe imodoka arayigura wibaza ko bariko barabikora none kubera iki kugira bemeza abantu ko bakaze kugira bereke ko Alvella bamugejeje kure canke ingufu zabo niho zigera nta kindi kintu kirenze kijya bazomuha urumva nta na kimwe bazomuha kuko reka ndakubwire burya Alvella hari indoto zibiri yarafise iya mbere ko ari kugura imodoka kandi yera nziza urumva iya kabiri ni gukora korabona Israel mbonye iyo ndoto ajyamanye nayo yego nibayimukorera urabona nkamwe nubu boca mubwira ati genda ukore video mu Rwanda cyangwa ukore audio mu Rwanda ugiye gukora na Israel mbonye bazoba base n'abantu bamushikanye ku ndoto ziwe kabisa urumva bizoba bisa naho ibindi bintu byose azoronka muri kariyere yiwe zizoba ari inyongera binasigura ngo Alvella mu gihe korabo yoboneka nirwo natangara tubonye yakwepa ujya mujyanga akigira wenyene ucumenga rona wajyamiye amajanje none nja kujyamira amajanje afate bana kano nakadokora nka karonka zakuba nshize oya ariko turi mwisi y'inyungu nkuko babivuze nabo nyene nibaza bicaye bazi yuko nabo nyene ategereza kugira ikintu abakuyeko ariko mu buryo buri positive atari ubwo kwiba mu gihe akironse akavuga ngo reka mbandanye nkore jeje nyene ataviyo ya masezerano atawasize aburi indero ivyo bintu je mba numva ataco bitwaye ahubwo bona muherekeza bakamwifuriza wewe era ndaguhaye mwako kurishira WEMA ugasubira kuyumva WEMA ariko WEMA ihagaze neza wa mugabo neza gute ahubwo nshaka iki WEMA yatanguye irimwe abaririmbyi bane barandiri promoter bari hajya bafise abaririmbyi ni ba Kidikaju ni bande Kidi Ngabirano yarirukanywe Kidi Ngabirano yani we yirukanywe kera yani urumva hanyuma Rinoji ni wagisi akiriyo Rinoji ari hagaze neza bamukoreye amahita hanyuma haje nande ni hajya bace bavuga ngo bace basinyisha Alvella na wa mujango ritwa gute hariya wa mu gospel Elize urumva mwanda ribona yitwa Elize urumva ese nyene Elize ntari kwata recording none ujya vyankiye Alvella kweri nkujya ayoza kureklami urabona Elize umwaka uraheza ta record Elize tumaze imisi duhurira n'ibere mu gasiporo muri TS Kamenge banda ari kwabira imihogo igakwa guca bava muhungu ko turaja muri studio ngo riri travaye ntizikwiye nizirakwira inyisha mpazi muvuga ati umwanya n'umwanya bikoni biraza gusha tuhereza ariko Elize yakorewe indirimbo imwe muri uwo mwaka wose Alvella korerwa zitatu yana flopinze nta nguvu yagize kabisa ko turavuga WEMA Entertainment chaka unangirira aga comparison WEMA ikiri mu maboko ya barandiri cyane na WEMA twavuye tunabonamwe umugabo yitwara Nine Mana ari mu gihe uza kuvuga ko no musi menga nta nguvu iri kirasubira hasi ubona ko n'inguvu zare nini uza kubuzigwije hafi n'ubusa oya sugusubira hasi WEMA ntiri gusubira hasi ahubwo bari WEMA nta staff agira staff arayifise kuko je mbaye umuntu ndongoye staff ya WEMA sinomwemerera ngo kore indirimbo mu Rwanda kuko izo bamukoreye zose ntizamenyekanye ngaha ariko Renine yaranabaherekeje umunsi umwe mu manemba ama conference bari bafise Renine nk'umuntu bavuga ati twarose umuntu muri gospel abirimwo neza wewe wabivuga ko iki ku vya Alvella Renine nk'umuntu asa n'uhagarariye management gato muri sinzi ivyo avuga Renine jewe ntavyo nzi ariko gusa ikintu kibe no kubwira nuko WEMA nkamwe adahinduye staff aragiye staff kai nabivuze ko ariko jembo namengi nabivuze kuva kiriya gihe akiri hari cameraman nuze bari
nabo nyene nabonye babarandiri bande barandiri nuzere nina reka none kubwira n'akantu utazi mafise n'abandi banyamuryango hano batavugwa bari mu bikorwa vyiwe sinzana ibintu byaba biriko reka rero nkubwira kandi kantu utazi urazituza ya Rinoji na Satbi yego iga ndirimbo yagiye mu mafaranga video yagiye mu mafaranga arenga miliyoni 7 urumva muge umudirector yayikoze Landry SB arinza gukora video y'imiliyoni 3 iba ibisa neza iba ari ya video nyine uvuga ati ni nziza yego ni nziza video meza kweli urumva byagenze gute kugira bayitange kwa amafaranga yose nukubera ari ikirenga ni ya staff niko ndakubwira none izo zini miliyoni zagiye mu gihe Landry SB yahawe amafaranga miliyoni n'amajana 5 imiliyoni 5 n'amajana 5 zagiye niyo yarishwe ariko facture handiko entertainment uri guru reka nkwereke umubavu ya Alvella video yatwaye amafaranga hafi miliyoni 5 mu gihe yakorewe muri arena barisha amafaranga 700 vy'ikibanza uri kurumva one shoot one take urabona ni live urumva amafaranga 700 vy'ikibanza hakorana kamera imwe ya Brian Smith urumva iyindi kamera yakoze ni imwe ya Alvella itari bwagurishwe urumva nayo nyene niho yari irifata izo miliyoni rero zagiye bivuze ngabo muri ko muri staff ahubwo rero nini yataba hajya Alvella baranagiye ndakubesha oya hariya mu muziki ho harimo ibibazo ubona ko babaye n'ababigabura Renine na Alvella bakajana na Elize kubera abo baririmba gospel basa n'abagabuye Alvella bamushira hariya aya baranagiye biba byaranse ikintu kindi ntoyemo rero nari Rinoji numva ngo harimo utubazo wo kumva ngo yasinyuye ariko nawe asinyura kano kanya nyene nkubeshe nje imana barabwira Wema dahinduye staff bizorangira bya bintu bihombye abihevye nyene aririmbe ku giti cibwe nyene nkuko yari yatanguye ibintu by'amarebo abivemo ariko rero bise numva kantu uriya mu mama ashobora kuba wewe wakora neza ari umuntu muzima mugabo staff yiwe ikabiri kiramukoresha nabi nukuri kwibana habona ujya mu mama urabona ntituzinanye yego kana nimero yiwe mfise jewe ariko sindumva umuntu ariko aramuvuga ngo mu bintu by'amanyanga canke ngo ubujyagije ngo kubesha abantu ni numwana mwiza bafite abantu besha ariko arafasha n'umuntu wafise umutima mwiza kabisa urumva nibifaranga asuka mu maprojet man projet ari gutwara miliyoni 2 ukarungika 6 vuara andi bana baritomboreye ico rero nico kiri gutuma ahubwo bamukikije urumva basi abirukane bose asigaze were nine abiruka bizofume bifata uvuga ati Renine byaramunaniye kare kuvuga ko Wema uwo mucanishamwe na Landry ko yoheba Landry sawa adahevye Landry naheba ko ciwe adahevye Landry rero naheba amafaranga yiwe numvise ngo nakamodoka baheruka kukagonga akamodoka yari yabahaye ya modoka bagendamo umukozi yagiye gusuma cabanza yitamo ayuriza ikibambazi polisi birayifashe abigasekwa nk'akeza umugani wawe undi kabisa ibi bintu mba numva birimwe ibibazo ni ukuvuga rero burya umanaliste yumva ingorane akarabibaza ahantu biri ariko abafise n'umuti nko mu majambo abiri uri nk'umuntu ahanura Wema nkuno mose guhamaka bati nyama pro wankoze ko ku kiganiro wakoze kubera uriya mu mama ari positive tariko mbaye no guhakanya kugira umpanura nibihe bintu nka 2 canke 3 uwo mpanura kugira Wema entertainment yanje ibandanye ihagaze neza hanyuma na Alvella muhimbare agere ku ndoto ziwe nkuko twabimwemereye bakora iki ahindure staff nta kindi kintu na ahindure staff byose naho bihagaze byose kuko yohindura staff mani Kidi nubwo yari mu upcoming burya mpeterazi kuririmba Kidi nanje nari numva nubwo bafise amadefo nubwo bafise amadefo ako Kidi nawe discipline ngo ntihari kirenga ntayifise ariko none cumuhebura umuvyeyi bivuze ngiyaza ko bafise staff irimo abavyeyi bashobora kumuhanura muga ko yarashyizeho staff y'abantu bace baza gusangira inzoga urumva none yotora indero gute acabura umugorora yaho rero naho bipfira iyaza kuba ijya kijya gisata yahaye ba Landry yagihaye abandi bantu basi akavuga ati reka Landry wewe reka tuguhagarika amezi angahe dushireho uyu muntu uze turabe ivyo agira ivyo yodufasha urumva
no kuvuga ahindure staff akantu wavuze rimwe na rimwe ngo menga arasanga aruvera mu kibuga hari nawe akaririmba uwo menga naho nyene umuntu yavuga ngo nahebe kuririmba oya kuririmba staff ipanze neza nubwo wema yabandanya akiririmba birashobora kugenda no kuvuga amaze kuba afite staff igira ipanga ivyo bintu iyo staff ni izomwigira nigara kuye gusohora nigara kuye kuririmba yoririmba iki yoririmbira he iyo indirimbo yoririmba yo kwandikwa nande kuko twese turi ahantu ntituhave tubideha lyrics iri mu ndirimbo za Alvera irasumba lyrics iri mu ndirimbo za Wema Bo je ivyo guca urubanza ngo yisembeye byongora mugo ico nzico Alvera muhimbare mu bantu bafite lyrics nziza voilà ico coco niko kuri uramutse unirengagije utohava bihuriza ko nabandi benshi iki kintu kiba cumvikana gose ariko Alvera nk'umuntu wawe wifuriza iterambere urumva ko mwana araranya amajoro menshi umugane wa wundi mwabanye ku karago no muri vya bihe bitari byoroshe ubaye uno musi nk'uwo muhanura umubwira ngo va muri Wema ubandanye kariyere yawe ku gatwe kawe woba muhanuye nabi no ndamuhanuye nabi nyine komenga hari ivyo barokoye ko twasanze hari ibibazo byinshi afiseyo nukuvuga ngo afise ibibazo byinshi kurusha afise ibibazo kurusha inyishu afiseyo urumva bivuze ngo hari nubwo hari yo ututagenda neza hari izindi nyishu hari ibindi vyiza biriyo urumva ivyo cyabituma ari aca haheba ahubwo bicare kweli bicare barabu uyu mwaka bagire evaluation ati vyapfiriye duhindure kabisa kandi vyogenda neza kuko Wema je hari ikintu ndayikundira Wema barafise nyene akantu burya izina rimwe rimwe bari ngo niryo muntu niko mu kirundi bavuga barafise n'akantu k'umutima ubuntu murebo wibaze haronka giso herutse kuba yankozeko Alvera yahuye n'icago bamwivye page iragiye ubwo nyene bakigwana rindira nari nacibagiye diko nari nacibagiye bamwivye page reka meze bande ijya page yagire mu maboko y'umugabo wa Wema ntiyaheruka ino umugabo wa Wema ntiyaheruka n'umugabo page Jenali nako navuga ngo ndabakeze biragoye umuntu yibwe page nk'ijye ubwo nyene ugacubona bamuhaye indi ibihumbi 100 man reka nkwere zimze hano uvuze ngo yigure nk'ijya nka jewe utamuha miliyoni 10 nayo nogo reka nkwereke ijya page semeti bariruka batabara murondera page waruvera yonge nukuvuga ngo abantu bariko baramubona me sinzi kontra yabo sindayizi neza cyane gose nzi bimwe birimwe urumva harimo n'akantu ko kubaha imbuga arazibaha azibashikirize nukuvuga ya postinga imbuga bazifise urumva rero sinzi hari ibiboro vy'ibimessage uhora ubona vy'ibirink vy'inuzeye uhora ubona nk'umuzungu arakwandikiye mutanazi cyangwa umwana mu gitondo banzinduye ngonze ngo ndatora ngo ibihumbi 5 by'idolari ngo kundwe ndavuga ati handabaye umukira waruduze muhungu mukayabo ndibo basubije kumbaragasa niko bahita hari abantu yitwa kumbaragasa mukayabo rero ico kirinki umwe mu bantu bafise izo page mu bantu bazifise ama telefone yabo yarinjiyemo muri iyo linki oh la la kwa kuntu barangugira uzurakora ibifaranga byinshi ugashobora hari ama procedure babandanya baguha ugasanga wabahaye n'ama password ama email yawe hajya bakurangije ibiragiye none hico bamuhaye coco ni cyakindi winjiyemo gusubeje kwa approve request barungitse iyo yafise ico kintu bari bamurungiye ugifise ndamwe bubemereye ico gihe page biragiye baraja mu batekinisiye bose nta amafaranga batanze arenze ugwenda n'ugobera page biraha kwigaruka oya reka sindavyumvise neza ino page yabuze bagakomindura era marete kandi koko birababaje udafise n'umutima ugumye naro nuwo botora yahuye ino page yagiye imbarutso canke ababiteye canke kubura kwayo nubundi biri mu maboko ya Wema Entertainment ni kwa kuruna kubwiye ntibagira staff imetiriza ibintu iyiza kuba iyo page iri mu minwe y'umuntu ametiriza imbuga ntiyari kwinjira muri ico kirinki ntikani yari kuba yagiye kwa kuntu bavuga ngo tuvyikorere ngo turabizi umva bisigura yuko yabo maboko niyo yaraye yishe niyo yatumye page igenda urumva noneho page imaze kugenda Alvera ati jewe gutangura zero nivyo kunda mungurira kandi ga page ihibambewe bamukubise page y'ibihumbi mengi cyane bande rindira urumva
ati mungurire page ehe ntibamwankiye ariko yararindiriye amaso ahera mu nzira yumva mu nyuma baravuga bati ko muri twebwe harimo umuntu afise page ikuze yari inde umengo yari musecrétaire mihosho mihosho nintuze mihosho ari muri yegeranye cyane na Renine mu kumanaging igisata ca gospel voilà menga ni wasigaye secrétaire we wa WEMA Entertainment. Mihosho rero yarafise page yiwe yitwa Mihosho TV. Mihosho TV ndayizi. Ijya page rero cy'ubushakashatsi urumva ijya page niyo Mihosho baciye mubwira ati wewe rero raba turabe ibiganiro tugirana umukobwa wacu ucumuhiyo hama nawe twumvikane bace barumvikana kumbijya page twabonye ijya page ya Ruvera Muhimbara afise Mihosho hakiriko ndamubona ijya page ya Ruvera afise uyu munsi nimwe yahorera Mihosho TV nubu nyene fitara telefone yawe wandike Mihosho TV babanza kukuzanira Ruvera Muhimbara ugacubona aga page gashasha nabonye ba créer unakimona manu ujya mutipe ujya rero bamuhaye abarayibahaye na vya biganiro bamubwiye ngo twumvikane nubu ntibiraja mu ngiro bivuze ngo ntibaramuri Mihosho nawe atararihwa amafaranga yiwe iyo page wapi ntararihwa bivuze ko twabona na Mihosho rero cari karavuga ati bana je bandiha amafaranga anje ntayo bampaye canke nk'umunyamuryango bakaraba kundi kuntu babigenza bo bashobora kuzobivugana cyane nawe ukamubona yaje kubivuga ku mamedia nawe wamenye Wari tuzongera kumva Mihosho yavuze ngo wumvishe ijwi ngo menye yuko ngo nari nyama arabikora yaciye akire yindi nshasha ariko ashifije ngira nk'ababone batatu mzaza asante sana ndakushimire mu maguru mashana za kurondera Ruvera Muhimbara nibana mumpa ntibashobora kumuguha kuko barazi ko bamuguha yacarabura yo hava ciki ugasanga uramuteza imitego rya barabazi yo bariyo mpamvu je nasa n'umuntu amukereye mugabo nkomeza kubwiga ibintu ngo ndindire gato kwa narinzi yuko rindira gato kugera 2026 ariko je ndaza kumurondera uno WEMA ari nawe hagarariye WEMA Entertainment maybe aduha umuco w'ibintu bintu aduha ikiganiro canke dukorane na Ruvera Muhimbara tumenye byinshi birenze kuko we waje nk'umu-analyste kumbura arashobora kuvuga akagira hageze ugasanga ibindi ntavyazi kumbura abantu bazorushiriza kuronka umuco ariko mukabona batanampaye ikiganiro inyishu muze muyihe bazobayiha ashibizo biheze mukabona WEMA Entertainment ukabona WEMA ni bari kuyaruvera ngo guha ikiganiro inyishu urumva izo bigaragara hari inyishu izobirikira gusa nk'ibimvuze ya Ruvera niyoza kubivuga akubereka to bivuga kandi ari we bibako ico gise ari wagitera none bo urabona nka Ruvera yoza kubwanuka nko kugenda kubwanuka igaje ntabafana nkeneye ngaha ariko Ruvera arabakeneye so ndagushimire sana asante sana ku kajyo uba waduhaye shaka ko tana abafana ugira nagenda kubwire ngo ugira akajambo basigiye ariko urafise abantu bariko baragukurikirana bakurikirana zino analyze ibintu bafashe umwanya wose kurakina ari ikintu uri kurabiba nahantu ushaka yuko ibintu vyogera bankubitira akajambo kamwe canke tubiri kwe duca dusiga inzira amavuta tukishungurukira ijambo rya mbere genda ijambo nja kuribwira abanani yaba abasineasi cyangwa abantu nyine aba bakora imiziki bari mu entertainment burya umuririmbyi cyangwa umukinyi wa filime biba vyiziyo ubuzima bwe bubamo amalimite urumva ivyo rero biragoye mu gihe atagira umuntu amugena ngo amushiremo izo limite nanone akaba ari wa muntu abimetriza kugira ntapfe kuyadukwiza ico yumvire cyose gukora ngo agikore we ntiwumvise ryari nta muntu twari duteramanye hariya agaca avuga ngo hariho umu upcoming yavuye hariya ari mu modoka umushoferi yugurura imodoka ngo abafana bamuramutse agaca vyimba ujya mwana yarantwengeje kwere ngo duzibiyo ngo ntibandamukirize ngo hana hariho hose nkujya ntazi agaciro k'umufana niyo barafise umugani wawe umuntu amwerekera agere kumubwira ati kutomba ukaba ufise abashaka kukuramutsa ahubwo baramutse burya urabona burya n'umuririmbyi ari kuri stage afise bodyguard urumva umuntu aje kumuramutsa bodyguard aremerewe kumusubiza inyuma mu gihe atarashika kuri stage atarashika hafi y'umuririmbyi yamaze gushika ibintu byose yogira
utegezwa kumureka nimba ari kwifotoza muri ivyo mu gihe atamukubise cyangwa ngo agire ikindi kiramuhoza uramureka hama akagenda kubera ko yamushikiriye mugabo mu gihe udafise umuntu nyene ivyo bintu abizi ningumu bozi guterera kuri stage amutera ingumu ebana umukobwa je boni nabanye ari kuri stage abafana baramunyanguye ivyo bamukoreye sinobivugira kuri no micro rero abantu bakora bino bintu barondera ama staff barondera staff bamitiza ama staff urumva hama bakorane nazo kuko utagira staff urya staff nubwo bitobanga ari iwawe uvuga ati uvuga ati jewe ndafise staff iki kintu nubwo ari kosa ariko igikora neza nkuko nabonye wakeje Sabasi kiburya Sabasi navanga ibintu kimwe kiba kiri ukwaco kindi kwaco nicinjirane kandi Sabasi sinzi ko anafise staff sinzi ko anafise staff Sabasi arayifise ahubwo ntayo tuzi imubwira tubona n'umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana n'umwanya wo gusohoka kina filme ririmba ja kudandaza impuzu kandi ukagoma ubona vyose yabikoze Sabasi arayifise erega ni Imana nayo ni staff ngo sanga afise Imana rero muri we Soko dusubire haya sawa Digo Entertainment.